aberewe cyane ashirakoze pe ubona ari nka za zindi wari wabonye hari inyuma y'umusozi yo akanako nde tugende nukuri reka ndabemera ikintu kimwe nawe mutamara amazi nagize nzobwira ndabamara amazi tuzobashikana aho mwifuza kugera imana ibidushoboje mukuri je ntabwo ndizi yanyohiro bagabo ugeze kuri revo yo kuzana abantu nk'abo abacyambazi umuntu akarura nk'imbeba yo mu gahinga kweli urantaye hasi kweli Sawa muhungu ako wari mwiza ariko nuko utazi ibibazo ugiye guhura navyo sawa wari waberewe ariko ntushobora kumvana ngaha n'abatebeje ubwo nyaruka kugenda Axel waberewe cyane ashirakoze pe ubona ari nka za zindi wari wabonye hari inyuma y'umusozi yo akanako nde tugende mahoro Francis umeze neza karibu kweli murakoze mahoro Sasi oui meze neza ashimwe karibu murakoze none Francis twe kweri nta nukumbari umunsi twari twavuganye wawuhinduye uhatwe gusanga tugiye yo ahubwo ndatomboye erega je byarangoye narabuze umwanya wo kuza kukubwira ko gahunda yahindutse sheri reka kwishinga amajambo urabona ko amasaha ariko aragenda ahubwo mushikane mu nzu muce muzana tugere tujanye twari tugiye sawa Axel urabona rero ibyiza aho biri ashi sindabonye ikintu mwari mwaratujyanye kweli wani bisanzwe aka kantu nawe nagakumbuye cyane murakoze nawe Axel ku magara yacu ashi
Ango sirabizi Axel kama abantu twari kumwe batevye cyane bagize ikibazo cingira ndabatelefone ndabe ikibazo bagize shaka telefone kwa rwari sinakanga no kwitaba ngo bitabe se ubusida bitahura na gatoya none ngira ngo turi he nibabwira hano hantu turi kugira ngo tubabwire Axel Ndio sinzi ko ikinyota gushikaye hose abona ko amashuri yamara umunsi nkuko nibisanze yango okay ango cyane ngire ko ubwo kazi kana hari iwacu akagwa tuguma twihereza kandi icyabugije yuko amanota yaronka ubona kuri nakubesha zitazabona kuri zararyohe cyane rwose uri umwana mwiza kuko sinzi ko umuntu ashobora kuba hariya ashobora kurusha amanota abangaha mu mujyi n'ukuri kandi merci sana wakoze cyane bwa bintu biryohera rwose Fasile karibu karibu Fasile ko narinzi ngo muze muri babiri kujye wenyine byagenze gute cyenda ngiye aho muri ariko nabona yashavuye cyane sinzi impamvu yashavuye cyane nyakubwiye impamvu n'imwe yatumye mutazanana ntiyambwiye impamvu n'imwe ahubwo gusa yampamagaye yambwira ahantu muri cyamitanze okay twishinze kuguma tukuvugisha mbega bakuze imana ikiwewe tefata ifana ya Sprite so Axel Francine naho buno kwita mama wanyu atari ngaha ariko ahanini abona ari nkeneye cyane yari mwebwe rero muryoherwe mwiyumve sibyo ango nukuri iby'umunezero cyane cyane nko ku ruhande rw'iwanjye bazi kandi barumvira nsigaranye cyenda kwishimiye cyane Francine nawe wisange murakoze cyane kandi je nagumye ndabashimira kuva nkishika mbonye ukuntu mwanyakiriye nubo mukabandanya mu munezero Imana ibahezagire cyane nanjye ndanezerewe kubona mu muryango w'iwanje kuba mwarabonye ko umuryango w'iwanje ari umwe wohitamo kubandaniriza mu buzima bwanyu nukuri reka ndabemera ikintu kimwe nanjye mutamara amazi nacyo sinzo kugenda bamara amazi uzobashikana aho mwifuza kugera Imana ibidushoboye mukuri je ntabwo ndiyizeye kandi nanje nicyo sinagize nuko naciye ndonka umuntu asanzwe abimenyereye ibyo kw'ishuri yazo bizosha bigenda neza hama nanje ngerageje kuraba ukuntu nari mbayeho hariya hantu ndizeye nzobikora neza agisere nawe we ntube n'ingorane ndi hafi yawe Axel Francine reka nkoreshe ijambo igihugu gikunda gukoresha
ngo ni mu Burundi bw'ejo. Kugira umuntu ashike kuco yifuza amaza kuraba mbega navuye hehe ngiye hehe. Rero yaba abavyeyi bayo, yaba na jewe nemeye kubashira mu rugo iwanje, yaba n'igihugu, twese tuhanze amaso mwebwe. Anko, nukuri ivyo turabizi, nitwe Burundi bw'ejo, kandi natwe ntitwogerwa turiko turakumara amazi. Je ndizera neza yuko ibintu bizogenda neza. Cyiza cyane kurera abantu bakuze nka bamwebwe ntibimenana umutwe. Rero icyo mvuga, kugira ngo twese dute kuri ya ntego nyene, Francine wiyumve ko Axel ari musaza w'iwawe. Axel nawe wiyumve ko Francine ari umushiki w'iwawe. Mwiyumve ko mugize ubumwe, kandi ndazi ko byose niyo mwaba muri mu rukundo rumwe ibintu byose bizogenda neza. Bonke, je ndizera ko bizogenda neza nitwashira hamwe, ndazi ntituzokumara amazi. Axel, Axel, Oui, Anko. Axel, mwaje kwitegura muje ku ishuri? Anko, twari twahejeje kweri, ahubwo mbere nariko ndanyarutsa kubera amasaha yaragiye. Francine, Francine, so Axel, Oui. Francine, nari nababwiye yuko kuba ngaha muri radio bidakunda. Oui. Wari wabitubwiye. N'ubu kandi bongeye kuntuma ko ku kazi, kandi sinzi iminsi nzomarayo. Rero mwese icyo nifuza ni uko umwe wese yofata responsabilité yiwe ngaha mu rugo. Icyo nshaka kandi ndabifuje ni uko mugira ivyigwa vyiza, ntimusamare ku ishuri, kuko murazi yuko tubiteze ko byinshi. Rero Axel, Francine, nase kugenda ntavuze ntabasezeye, mumenye yondi, mumenye ko nari ngaha. Musigarane ibihe byiza rero. Anko, nukuri ibyo twayanze, ndazi ko turi abantu bakuze, kandi utwizeye ntituzokumara amazi. Ndazi ko bizogenda neza. Hama nawe icyo nakwifurije ni urugendo rwiza, uzogaruka amahoro. Bof, nukuri ibyo tubwiye byose twabyumvise, tuzogerageza kandi mugire urugendo rwiza. Je muramengo harageze ko namwe mugenda, muramengo tugenda dusohokanye. Ego. Uwa, meze neza, ndashimye, muraye neza, ntangorane. Hanyuma urazije ko ntamagera ntabiseze, nagiye ndashaka kumara iminsi mikuru. Sawa, intego ni yayindi nyene, urugendo rwiza. Ari namwe banyeshure.
burya nawe bose rero yaguhamagara yampamagaye ahubwo nari nzi ko nacerewe ahubwo wa mugabo wa wundi dukorana arihe gahunda nari nzi ko ari nyine nabyo ko yatumiye ko gukora kuri station nabwo yafatiye nibyo bisanzwe rero kuri telefone mwene mwene reka tumurinde gato turabe nuko nyine tumurindire bwawe ahubwo ariko imbere ko niyumvira kubera ikimosa ni umutagije kina nje none telefone yose cyo mucyo ahubwo yuko dukeneye cyane ku kazi byihuta mburazi imodoka ni yene n'ikirazi yene n'irazi Sawa gashefu. Bebasha mugenzwa na maki. Ngira umuntu abangaha muri rugo. Umuntu abangaha muri rugo? Yego. Neza na neza wowe uronderanye. Pepete. Je ndiko ndondera mabuje wo ngaha mu rupangu. Mabuje wo ngaha. Mu bantu yambwiye binjira ngaha wowe nturimo. Besha bari n'abavugari we nturimo. Nabye madam. Babuja numuntu ariko arabarondera. Mugabo je nabonye menga si muri zaguzawe kweri zihora ziza ngaha. Oya kweri ninjegera kabisa. Ndijo bwiye yuko ndijiga. Uranzireza. Zamubegera hano. Bezamu ndakubaza. Urafise indero wewe? Twavuganye ngwiye. None madam. Ariko wari wanyeretse nzohora nugururira suyo. Ariko zamu nawe uranyobera. Wona ariko nakweretse suyo. Mbe ndakubaza ntiyari yakubwiye kaje kurondera jewe. Rega simpaka ugume wugururira ujyanye nakweretse. Uzi tugomba tuyagibihe. Madam, I'm so sorry mbabarira. Mbabarira kweli. Sawa. Sawa kuko yuko ari bya kabiri. Iki bya gatatu. Uzobona ubundi. Kwanza ndimhanisha. Yanyohiro. Madam. Ugeze kuri level yo kuzana abantu nkabo. Abacyambazi. Umuntu akanura nyimbeba yo mu gahinga kweli. Urantaye hasi kweli.